ijambo ry'umutwe dusangira rivuga ngo kuba umunyakuri. Manishimye cyane. Mu buntu bw'Imana bwinshi mu ntango z'ubwizwa bw'iwanje nagira ubuntu ndamenya ko ndi umunyabyaha, ariko hariho ubuntu bufatanganye bugerekeranye n'ubundi, kuko iyo hataca hagereka ko ntushobora guharigwa, nibaza ko nari guturika umutima igihe nitahura ko ndi umunyabyaha. Nari mpahamiye imbabazi cyane, nari mbaye mu buzima nibaza yuko ibintu bimeze neza kandi bimeze nabi, nibaza yuko ubuzima bwanje butunganye. Hanyuma rero nakozwe kuri ikintu cyitwa kubesha. Kubesha nari nzi ko ari icyaha, ko ari kubesha ukadodobereza umuntu, cyangwa kubesha ikintu kugira uhishe icyaha cyawe, cyangwa kubesha ikintu kugira ngo wambike ibara umuntu, cyangwa winyagire ibintu wironkereye amaboko kanaka. Ibyo nari nzi ko byoba ari bibi, ibyo ntabyo nabamo. Mugabo hariho ubundi kubesha nari naraderibeye, naragabiye ubuzima bwanje. Mbajije imyaka nkubwira itariyo, mbajije aho mvuka nkubwira hatariho, ntakindi ngomba kurwana rero kwibeshera gusa kugira mbe nibeshere mbeshe mbe ndabeshe. Mbajije igihe nashikiye nkakubwira igihe kitari cyo, mbajije naguze angahe nkakubwira atariyo wangabiye, nkakubwira gusa sinakubwira ibiri byo. Ibyo rero narabibayemo, nibaza ko ari ibintu bisanzwe, nibaza ko ari ibintu atanico byoba biriko kibi. Ariko umunsi Imana yantabariye ko uno munsi twari kumwe n'umugenzi wanje yaheruka gukizwa, hanyuma ntiyari bwambwira ibyo gukizwa jewe ngo abintere n'intege. Hanyuma mugabo nari narishizemo nti jewe nzorabica ndusha. Hanyuma nkinamura atabimbajije nkabwira nti reka jewe ushaka nkitswigiye umugenzi rwose tuzinanye, dufate ingingo tubanje kuja inama, turetse ubwihe yakizwa atangishije inama. Hanyuma ndamubwira gutyo rero nuko yaranze. Hanyuma nari numva umenga ndafise ibyo mba ariko ndamubwira yumva yuko atavyufise nkitswa. Byari bivuye ku bujuju bwo kugomba kurabira ubugororotsi ku bandi. Twakuriye mu rungano harimo abantu urumogi, abasambana, abakorora amata, ababoregwa, ababiba, abagira ibiki. Wabona rero kujana nabo ugaca wibaza ko ibyawe byera. Reka ndeke kuvuga muri rusange kuko ni nkahe kuri iwanje. Ndabona rero sinjana nabo muri ibyo, ugaca nishigikira yuko jewe ni sawa. Narababaye nzi yuko amabwirizwa 10 nigishijwe ndayagenderamo, hanyuma ngaca nsanga hariho rimwe ritsinze yitwa iry'umunani muri uko kumenya umunsi umwe ko mbesha. Iyo mugenzi wanje twari twasezeranye n'uwundi mugenzi wacu agira gatatu yuko tuza kumuhitana ku nzira, twaratibarabara tugakata tukaja iwabo kugira ngo tuje kumuhitana, hanyuma tugende aho twari ko turagira formation yo gukora akazi twari ko turasaba. Ndamubwiye rero nti urazi ubu amasaha yagiye kuko twari twasinziriye turarenza, ubu amasaha yagiye dushobora gukatirayo rero mubw'ibyo ngo tugende, ubu nawe yagiye. Aca mbwira ijambo rimwe Imana yarungikanye n'agakiza kuri jewe, ambwira ngo none nitutagenda utumuhitane kandi twabimwemereye, ntiwumva ko tuzoba tubesha. Sinzi yuko mubitahura, ariko no mutanabitahura ndazi ko muvyemera kuko ndiko mvuga ko umunyakuri sinoca nongera ngo mbeshe. Ico ngira mvuge ntibazo bigoye gutahura ni uko inkuru yose yakurikiye atayonzi. Twaramuhitanye, twaramusanzeho, tutamusanzeho. Kumuhitana aho ndibaza ko twamuhitanye ko naciye numva nsinzi. Twaramusanzeho
bamusanzeho ntavyo nzi kuva uwo munsi nyene iyo nkuru nayo nzi kuko amaso y'umutima wanje yarugurutse numva inkuru zose z'igihe na benshi ibintu bisa gutyo zikubise imbere yanje ndatsindwa ndagorwa ndaruha ntangura kwibaza iconkurako ubwo buremerezi ni gute noronka imbabazi. Ico nibuka gusa nibuka yuko twashitse iyo tugiye nicaye nafashe ingingo imwe ari kuwa gatanu fata ingingo yuko kuva ejo ku munsi wa gatandatu gushika indwi zibiri zizohere nzogira amasengesho yo kwisonzesha ndabe ko Imana yambabarira. Sinari bwamenye ko imbabazi zitava mu kwisonzesha, ndabe ko Imana yambabarira kandi ndabe ko nobiheba kuko nari numva ryo bariba hamwe nusubira kubesha kandi kamwe nkabo nari numva ryo bariba nari numva no bapfuye. Ivyo rero nivyo vyatumye ncafata ico gihe kandi narakibayemo mu nguvu nyinshi ndizera cane yuko ari Imana yabimfashije kubera yuko ivyo nagize nasanze birimwo muri iki gitabo kandi jewe iki gitabo ntaco narinzi ca Bibiliya. Nagize ukwisonzesha ko mwisezerano rya kera atako nigeze menya ngo barambara amagunira bakisiga iminyota ntibajye ntibisige ntibagire iki. Ndagira ndabwitse ukuri ngo naramaze isondwi zibiri ndumwigeme ahejeje kugura ivyikozo vyose vy'intoki vyo mu maso vya hehe ahejeje gushirako igisuko ciza ku mutwe ahejeje gutegura vyose kugira ngo ashatse gushaza kw'abantu vyo gucapa mu maso vyo gucapa ku munwa vyo gushira vyose nabitunganije amarime atandukanye yo gusongora inzara byose nabishizeho mugabo nduyo nyene ubwuko kwisonzesha camara indwi zibiri ntisiga amavuta mara indwi zibiri nambaye agatenge gashaje kasenge wanje twari tubanye uwo mwanya kandi yarafise vyiza vyiza kandi ntiyari kubinyima mugabo ntivyari bimpagije kwambara bimwe nkora nambara rero numva ikintu nkeneye kimwe imbabazi no kubohoka. Iryo jambo kubohoka sinari bwamenye kurikoresha nakoresha ngo guheba kubesha. Muraza kuvyumva ngo nababwiye ijambo ry'umutwe ni kuba umunyakuri. Ico ngomba gushikira rero muri ivyo Imana yarangiriye neza muri izo ndwi zibiri nyotewe imbabazi nyotewe guheba kubesha. Kubesha n'akantu kajya kagutya kajya nyene abantu bavuga ugarenzaho akantu gatoye kuko nivyo nariko ndazira numva culpability muri jewe numva urubanza mu mutima wanje ntsindwa nta kindi Imana yanifatiyeko vyari vyo vyose n'umutima wanje urabinyibutsa kandi ukuri kurahari nta biriya abantu bamenyera ko ngo nguriya muntu ngo n'umwesiko ntavyo narimwe twabutwo mena natwitutwo ariko ndazikora ibintu binini cyane by'ibinyogo. Muri urwo rugendo rwanje rwo kwisonzesha hagati ngirwa ubuntu numviriza ubutumwa kuri radiyo yo mu Rwanda hariko havuga igikorane bagize en direct kuri radiyo n'umuvugabutumwa yitwa Moses Corona ese shimwe. Hanyuma muri uwo mwanya ndumviriza umugoroba uri hano ndi muri ya joro nisonzesheje hanyuma Imana yarabonye ko ndayikeneye. Imana irazi kubona ko tuyikeneye. Aleluya. Aravuga ijambo rimwe mu majambo ntazibagira ngo wowe uri kwiradiyo shikoko kumwe kwiradiyo kundi ukuduze ndagusengera nari numva umenga yoba ari jewe jenyine misi yose n'ubu sinibaza ko ari abantu ndagushira kuri radiyo kundi ndakuduza hanyuma ndasenga uyu munsi numva imbabazi z'Imana zirantazi. Izo nzuri z'ukwisonzesha nari nazihaye ngo ninazimara amana nabesha n'akantu isasi zocumbabarira shimbabarira ntarazimara ariko nje ndabandanya
kandi noneho muri ako gakiza camenya ko ari ubuzima bubandanya. Imyaka 18 iraheze. Mufasha mwakoze gushima Imana, mufashe nanje gusubira gushima Imana, muvomerere Imana amaka. Yesu arabishobora. Haleluya. Kuva muri icyo gihe imitima y'abantu irashobora kwivugana, ariko hari abahora babifobora bakavuga ngo ugomvye kuvuga ko umuntu yoshobora kuba atabesha na gato. Ariko Imana niyasanga bihimbaye ikaba yahejeje ko umushobozi wo gutsinda icyaha, izoshaka inyongere n'ubwo gusenda indwara, izoshaka inyongere n'ubwo guhezagira abantu, izoshaka inyongere n'ubwo guhamagara ibitangaza. Tukicara muganga guhamagarira ibitangaza, mugabo ivyo bikaza bifise aho biba hatungana.